Nabaye ikaze mu gana c'amasengesho mushikirizwa na mwene so Habimana Jibril. Uno musi mwashe mutima jambo rivuga ngo Yesu ari kumwe nawe. Ari gihe nk'umukristo usanga tubaho mu buzima munakibaza yuko Imana itari kumwe nawe, Kristo atari kumwe nawe, ugasanga umuntu araca mu bibazo bimugoye akaruha, akibaza ko Imana yamutaye, Imana batari kumwe. Ngoro musi naje kukubwira ko Imana iri kumwe nawe. Ntaco bitwaye ivyo kuraca muno munsi, ntaco bitwaye bo barurimwo, ntaco bitwaye ukuntu umerewe umutima. Naje kubwira ko utari wenyene, Kristo ari kumwe nawe. Ntaco bitwaye uko onye nyene uri kuribaza yuko mutari kumwe, utari kura namubona, izere ko muri kumwe. Kuja mu Imana rivuga ngo nitugendeshwa n'ivyo tubonesha amaso, ariko tugendeshwa no kwizera. Muri uwo muriro nyene uri kuracamo, muri uwo mubabaro uri kuracamo, Kristo ari kumwe nawe. Kazo certificate tukadusome muri Matayo igice ca 18 mugora ku 63 dusome ino nkuru. Haravuga ngo atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Haza igihuhusi gikomeye mu kiyaga, mbere ubwato bwari bugiye kurengerwa n'imifunda. Ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, mwami dukize, turapfuye. Arababwira ati, ni igiki kibateye ubwoba, mwabafise ukwizera gukemwe? Buno aravyuka azibiza inguza n'ikiyaga, haba agahwekere gose. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko Kristo yatamukiye mu bwato, atamukira mu bwato n'abigishwa biwe, ngo bariko baragenda Kristo aba arasinziriye. Ariko asinziriye haza ibihuhusi mu mazi. Ushobora kurikira mu no mwanya ukaba hari ibihuhusi kuracamwo, ukaba hari ibibazo kuracamwo, nkuko vyashikiriye bano bantu, bano bigishwa ba Kristo. Kristo bari kumwe, mugabo hari ibihuhusi, hari ibibazo bibajeko. Nkuko vyabashikiye bano bantu, uno mwanya bishobora ko kubera gushikira ugasanga uri mu bibazo, ntiko urabona imbere, ntiko urabona ejo, uriko uravuga ngo simbona ingene nza kunomara no masaha, peut-être mukanya kubwo madenifise bagira bamfunge, kubwo nyene inzu maze ameze ngana ntamuriha, ukaba uri kuriganyira, ukaba ufise ubwoba kuburyo uvuga ngo Imana yarampevye, Imana ntituri kumwe, numva narambiwe, numva ndushe, ndagwaye, narasenze Imana iri kiranyishura, ndarambiwe, numva no bivamwo cyane, numva no kwipfira. Ubwo naguma mbwira uko umuntu nakarangukira uno munsi Kristo ari kumwe nawe. Jambo ry'Imana ritubwire yuko bari kumwe na Kristo mu bwato nubwo yarasinziriye. Ushobora kwibwira ko no mwanya Kristo mutari kumwe, uri wenyene, Imana yagutaye. Ubwo Imana ndakubwire yuko aho nyene uri, Yesu ari kumwe nawe. Jambo ry'Imana riravuga ngo, umwandisi Dawidi yavuze ngo naho noca mu mwuga w'icurupfu sinzogira ikibintinya. Izaburi ya 23 yavuze ngo naho noca mu gitutu c'urupfu sinzogira ikibintinya, kuko nzi kuri kumwe nanje. Kristo ari kumwe nawe, nubwo kuribaza ari kuraca mu mwuga w'icurupfu, nubwo uri kuraca ahantu hateye ubwoba, nubwo uri kuraca mu bihe biteye ubwoba, mu bihe vy'ubukene, mu bihe vy'uguzazanirwa, mu bihe vy'ingwara, Kristo ari kumwe nawe. Nico yaje kutumye ndakubwira no munsi, yambwiye ndakubwire yuko ari kumwe nawe. Gira ukwizera. Bano bantu bari zo nabigishwa biwe bari kumwe nawe, nubwo yarasinziriye yari kumwe nawe. Nabo ndabwire ko no munsi, nubwo bisa nko kumenga warengewe, ari kumwe nawe. Ntukiganyire, ari kumwe nawe. Nturire uvuge ngo yantaye, ari kumwe nawe. Reka ubwo bwoba, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko nigeze kubwira abantu babwira ko ukwizera, bambe ubwoba nibo mwasi ukwizera. Kuko iyo ugize ubwoba urakekerana ku vy'Imana yakubwiye, urakekerana ku ijambo ry'Imana rivuga, hama ubwo bwoba bukagutwara kure y'ivy'Imana yashaka gukorera. Uri kurangura no munsi rero, reka kugira ubwoba, tuza uri kugira ubwoba, umwami ari kumwe nawe. Nkuko nako ndabivuga muri Zaburi 23, Dawidi yarabizi, aravuga ngo naho noca mu mwuga w'icurupfu sinzogira ikibintinya. Reka kugira ubwoba. Kadusome Izaburi ya 23 gukora ku murongo wa mbere, aravuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Amvyagiza mu buragiro bw'ubwatsi butotahaye, andongorora iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje,
anyobora mu nzira zo kugororoka kubwo izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igicurupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko ari kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibwo bumpumuriza. Wowe uriko urangurira uno munsi, ino zaburi ni iwawe, ntaco bitwaye ivyo uriko uraca muno munsi. Uno mwanditsi Dawidi aravuga ngo ntabwo banzogira kuko nzi ko uri kumwe nanje. Nawe wowe uno munsi uriko urankurikirana, umwami Yesu ari kumwe nawe. Wewe ntiwibaza kuri kugenda wenyene, umwami Yesu ari kumwe nawe, muri kumwe. Reka kugira ubwoba, reka kuzazanirwa, reka kuvuga ngo ndananiwe, reka nicira inzira, reka nje kubapfumo, reka nje kugira ibi n'ibi. Umwami ari kumwe nawe. Reka kwicira inzira, izera umwami, hamubone igitangaza c'Imana, hamubone ukuntu Imana igutwenza, hamubone ukuntu Imana igutangaza. Usome muri Matayo igice ca 28 guhera ku murongo wa 20, Kristo agenda yadusigiye isezerano, aravuga ngo mubigishe kwitondera ivyagezwe, ivyo nabageze vyose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Kristo yarasezeranye aravuga ngo ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Wari kurangurira no munsi, urumva nturi wenyene, muri ivyo uriko uracamo nturi wenyene, uri kumwe n'umwami, kandi umwami ari kumwe nawe gushika ku muhero w'isi. Ntari kumwe nawe igihe bimeze neza gusa, mbwa ari kumwe nawe n'igihe bimeze nabi cyane. Ari kumwe nawe igihe uraca mu mwonga w'igicurupfu, ari kumwe nawe igihe ubona ugira upfe, igihe wumva umengo ivyizigiro byose vyagiye. Yesu ari kumwe nawe. Uno munsi byaje ntume ndakubwira, ari kumwe nawe. Reka kugira ubwoba, reka kuzazanirwa, reka guta umutwe. Mwizere, 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 mwizere. Bibiliya iratubwira inkuru y'umuntu yitwa yari umuvugishwa, hama atewe akikuzwa n'ingabo zije kumutera. Hama umukozi wiwe ngiye kubiraba, abona abagwanyi ni benshi, mugabo agiye kumubwira, umuvugishwa aramubwira ngo icyo utazi ni kintu kimwe, abo turi kumwe baruta owadukikuje. Ese cyo mugatahura yuko utari wenyene, Imana iri kumwe na wewe. Imana iri kumwe na wewe. Ese cyo Imana ikagumura amaso y'umutima wawe, ugatahura ko utari wenyene, ukareka kugira ubwoba. Reka kugira ubwoba, umwami ari kumwe nawe. Rero ndize ko n'amajambo yakuyana konta gushandiya, ndize ko utahuye yuko utari wenyene, Imana iri kumwe nawe. Utakihugira ubwoba, kuko ubwoba nkuko nkunda kubivuga ni umwansi w'ukwizera. Ubwoba nibwo butuma ugira ubwoba mu mwansi akaronka ahaguca. Reka kugira ubwoba rero, izera umwami naho utari kurabona inzira, izera umwami naho uri kurabona umengo biriko birapfa. Izera umwami, Yesu ari kumwe nawe. Ni wowe wenyine ashobora gucira inzira igihe byose byapfuye. Namwe dufate umwanya gusenga rero muno mwanya, dusenge. Ushobora kuba umaze igihe wadendebukiye, umaze igihe uvuga ngo ndi kumwe DJ nyene, mugabo nakuma dufate umwanya usubire ukomere, ubwire Imana, uvuge Imana, kubwira ijambo numvise ko ntari je nyene, numvise kuri kumwe nanje, numvise kutazona, numvise ko wasezeranye kuzokuba ari kumwe nanje gushaka kumera y'isi. Reka dufate umwanya gusenga rero, wowe bibwira Imana rero, uvuge Mwami, uno mwanya je ndafashe ingingo yo kudasubira kwiganyira, yo kudasubira kugira ubwoba, yo kudasubira kuvuga ngo wantaye, yo kudasubira kuvuga ngo ndi je nyene, natawe kuri kumwe nanje. Reka dufate umwanya gusenga. Datambiza ndasengeye umuntu ariko arangurukirana Mwami, mwakubwira ijambo ryawe, yatahuye Mwami yuko Mwami atari wenyene. Ijambo ryawe ravuga ngo Mwami, ngo warungise ijambo ryawe ngo riga ngo riba kukize, riba kure mu vyobo barimo Mwami. Ndasenge no umuntu ariko arangurukirana Mwami, ntaco bitwaye ico barimwo, niba ari icobo Mwami c'ubukene, niba ari icobo c'umadeni, niba ari icobo cyo kuzazanirwa, niba ari icobo cyo kutaronka umwana, Mwami ndamusengeye Data mwiza, mw'izina rya Yesu Kristo, kujya wishuye Ana Mwami, n'uyu muntu atagira umwana umwana, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, kujya wagendereye Sara Mwami, ukamuha umwana Mwami, kandi yari yatakaje ivyizigiro, kandi Mwami yarashaje ubuhebuje. Ndasenge n'umuntu ariko arankurikirana Mwami, umugenderere Mwami udafise umwana, mw'izina rya Yesu Kristo. Aya marira amazi iminsi arira,
atahure kutamutaye, atahure kuri kumwe nawe mw'izina rya Yesu Kristo. Data ndasenga umuntu wese akarankurikirana mwami, ntaco bitwaye ivyamazemo iminsi, ntaco bitwaye umubabaro amaze iminsi. Ndasenze mwami amahoro aze muri we, ndasenze mwami ukwizera gukomezwe muri we, ko atari wenyene, kuri kumwe nawe mwami. Ibibazo vyose afise ndasenze umucira inzira mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami uzaza ni wari we wese mwami, umucira inzira mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ikibazo cyacu cyose mwami nivyo ndavuga mwami, ndasenze data mwiza umuntu akarankurikirana mwami umucira inzira mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ico kintu kimuruhishije umutima wiwe mwami, ndasenze mwami mwiza wanje mwami gitoregwa inyishu bino nyene nkisenga mw'izina rya Yesu Kristo. We waciye inzira mwami mu kiyaga gitukura, naho utoca inzira kuko uko wari uri kera n'ubu ni kuri mw'izina rya Yesu Kristo. Kumucira inzira umuntu mwami, data mwiza uri Imana mwami, upouvoir ya no besoin de ta richesse mwami, ukenye ivyajya mwami. Ndamusengeye nawe nyene mwami, umucira inzira mwami, utagira inzira mwami, umucira inzira data. Ukenye mwami uburyo aribwo bwose mwami, umugirire neza data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye n'abantu bari kwarangukirana mwami, bagwaye mwami, bamaze iminsi bagwaye data mwiza, ivyizigiro vyatakaye, bibaza ko ari bonyene, bibaza ko wabataye. Ndasenze data mwiza aho bari mwami, basubizwe intege, basubizwe kwizera, batahure kuri kumwe nabo. Iyo ngwara bagwaye data naco bitwaye uko yitwa mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo bakira gukira, bakira ukubohoka mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami abo mwami umugwanizi mwami amadayimoni ariko aratera data mwiza, ndaseze data mwiza babohoke mw'izina rya Yesu Kristo, babohoke mw'izina rya Yesu Kristo. Abo mugwanize katwaza amanyama bose data, ndaseze kubohoka kwawe mwami gufata ikibanza mw'izina rya Yesu Kristo mu buzima bwabo mwami. Impwemu yose batera mw'izina rya Yesu Kristo, impwemu batera mwami basinziriye ikabaniga mwami, ndaseze gore no munsi mwami hagarike mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Kujambo ryawe ravuga mwami ngo umwana haye umwidegemvyo, ngo ari degemvya koko. Ndasenze mwami bakira umwidegemvyo uva kuri wewe, ndasenze bakira umwidegemvyo uva kuri wewe mw'izina rya Yesu Kristo. Wakuzatameze ukuntu ubikoze, kuzatameze ugiye kumva inaye kuri Imana ibohora, kuri Imana ikiza. Urakuzatameze kubona wiyerekanye imiza ndabisenda vyizera. Amen, amen. Ndizeye ko rino jambo ano masengesho vyakubereye ikimazi. Tumaze kumva abantu benshi batwandikira dushingira inaye vy'Imana yabakoreye. Nawe uri kurankurikirana, nimba ari Imana yagukoreye inyuma y'amasengesho cyangwa Imana imaze gukorera, utwandike kwizo nimero zikorera cyane umunsi, udushingira inaye vy'Imana ikiragukorera. Imana ibane namwe. Amen, amen, amen.